Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka kandi ku biriko biravugwa cane mu gisata ca politike, aho tuza kugaruka n'ubundi kuri yangingo irabana n'amatora. Ni mu gihe ku munsi w'ejo mu ngoro y'inama nshingamateka mu Kigobe ubwo bari bakiriye umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano, habaye impari ndende ndetse bamwe mu bashingamateka bakaba baravuze ko umuhari CNDD-FDD ari wo wonyene ushaka kuziganza mu matora yimirije yoba azoba mu mwaka utaha w'ibihumbi 2025 ndetse nayo mukuru w'igihugu azoba mu mwaka w'ibihumbi 2027. Namakuru tuza kubageza ko vyinshi mu vyavugiwe mu nama nshingamateka. Gusa imbere gato reka nko Muhuza TV tubaze twipfurize umunsi mukuru mwiza wa Edel Fitri abasilamu mwese mukurikirana kino kimenyesha makuru. Nako kandi nkuko nabibabwiye muri politike, bamwe babonye ivyagiye birashikira umushingamateka Honorable Agathon Rwasa ubwo bivugwa yuko CNDD-FDD ari nayo yagiye irateza ibibazo bikomeye cyane mu mugambwe wiyo kugira ngo atazohangana n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu matora yimirije kuzoba y'umwaka w'ibihumbi 2027 y'umukuru w'igihugu, kuko ngo raporo ziva mu iperereza zamubwiye ko igihe cyose yoherahira guhiganwa n'uyu mushingamateka Agathon Rwasa n'ubundi umukuru w'igihugu atoshimaho. Akaba ari nabwo bafashe ingingo yo kumwambura umugambwe seneri. Ni byinshi vyagiye biraba ndetse bamwe no mu yindi migambwe bakabona ko bagiye gutangura gushikirwa n'izi ngingo zagiye zirafatirwa seneri irongowe na Nestor Girikushaka, ariko Agathon Rwasa we akaba yemanga ko atigeze atanga uburongozi bw'uyu mugambwe. Mu ngoro y'inama nshingamateka ni byinshi vyavuzwe ko abashingamateka ndetse batagiye baravuga ko kimwe. Icambere batavuze ko kimwe tuza kugaruka ko ni amafaranga yangwati n'ubundi iba igenewe umuntu agomba kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, aho basavye ko buri mugambwe uwo muntu agiye guhiganwa nyene mu matora agomba kuba kwije miliyoni 100 z'amafaranga y'amarundi kuri konte yiwe. Ikindi cyavuzwe kandi ni ukuntu n'ubundi abashingamateka babwiwe yuko n'ubundi amatora ashobora kuzoja araharurirwa mu kibanza atabereyemwo. Abashingamateka benshi batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi n'ubwo CNDD-FDD ariyo ifise ubwiganze bukomeye cyane mu nama nshingamateka, babonye ko iyi ishobora kuba ari imwe mu mikenyuro yo kwiba amatora. Hari n'ikindi kibazo kandi cabajijwe na Gashatsi Abeli aturuka mu mugambwe UPRONA. Mu nyishu yahawe nuko umushikiranganje yishuye ko ngo bagiye barakora iyo mikenyero kugira ngo hazitoza abantu nyabo ngo batazoba baje gufyina kandi babishoboye. Turaza kugaruka kuri ico kibazo cyatanzwe tuvuge ku vy'impari ndende zamaze amasaha menshi mu nama nshingamateka. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzayo kandi aho baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze imbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV mbaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko natanguye ano makuru mbibabwira, inyuma y'impari zamaze amasaha menshi abashingamateka ngo bahavuye bemeza ku majwi arenga 98% itegeko rishasha rigenga amatora. Bimwe mu vyateye impari hari navyo tugiye kugaruka ko harimo ingingo ivuga ko amatora ashobora guharurirwa mu kibanza tabereyemwo. Bamwe mu bashingamateka bakabona ko yoba ari imikenyuro yo kuyiba. Ariko kuri ico kibazo umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse yamenyesheje ko kugera baje kuyaharurira handi hazoba hari imvongo zifadika kandi zumvikana. Zimwe mu mvo umushikiranganje yatanze, zimwe muri zo ngo hashobora kurwa imvura ivanze n'umuyaga mwinshi ikagurura nk'amabati y'inyubakwa abagira baharuriremwo. Ati muri ico gihe abajejwe ivy'amatora muri ako gace barashobora kumvikana n'abarorerezi bagafata ingingo yo kwimurira igikorwa ahandi.
Ikindi cyateye impari ni ingingo ivuga ivyerekeye amahera y'ingwate azotangwa n'abitoza gushaka kwitoza mu kibanza c'ubujenama bw'imitumba canke karite azotanga ibihumbi 200, witoreza ubushinga amateka canke ubukenguza amateka bazotanga miliyoni 2, naho uwitoreza kurongora igihugu akazotanga miliyoni 100. Abeli Gashatsi aturuka mu mugambwe UPRONA abona ko ari amananiza muri iki gihe igihugu kiri mu bukene, imigambwe ikaba ifise amikoro make. Ku bwa Gashatsi ngo bishobora gutuma mu itora ry'umukuru w'igihugu haboneka umukandida umwe gusa. Uwo mupona akabona ko bizoba bisa nabi cyane kubona mu matora hariho umukandida umwe gusa. Aha rero niho yanyishuye umushikiranganje yaciye izamukira, avuga ko ibi babikoze kugira ngo hitoza abantu nyabo ngo batazoba baje gufyina kandi babishoboye. Bamwe mu bakurikiranira hafi ivya politike bakabona ko iyi nyishu yatanzwe n'umushikiranganje Martin Niteretse n'ubundi ngari imikenyuro CNDD FDD yari yarize ko neza. Tubigaruke ko uravye ingene igihugu cagiye kirarongorwa muri iyi myaka 20 igiye guhera, kuri ubu uyu nguyu akaba ari umwaka wa 19 CNDD FDD imaze ku butegetsi, aho umwaka utaha w'ibihumbi 2025 CNDD FDD imaze imyaka 20 ku butegetsi. Ng'abantu bagiye barahabwa amasoko ya leta, abantu bagiye barazezwa amabanga akomeye ya leta, n'ubundi bagiye barava mu mugambwe CNDD FDD. Benshi rero bakabona ko n'ubundi mu gihe vyokorwa gutya ari aba CNDD FDD bonyene bashobora kuza bafise ubwo bushobozi bwo kwitoreza ivyo bibanza bigiye bitandukanye, n'ubundi kuko ari bo amahera menshi yagiye aja mu mifuko. Mu yandi makuru arabana n'ayariko aravugwa mu gisata c'ubutungane, ngese abishe Manirumva bo bageze hehe? Imyaka 15 yarayirumanye Ernest Manirumva ari cegera cy'umukuru w'ishirahamwe rigwanye ibiturire Orukome agandaguwe mwijoro ry'igenekerezo wa 8 rishira igenekerezo 9 ndamukiza mwaka w'2009. Ernest Manirumva yishwe kubera amatoza yari karakora ko bigwanisho vyagugwa n'igipolisi n'ibishike mu bubiko bw'igipolisi. Ico gihe ibigwanisho vyagugwa na General Rengeme Bunyoni yatwara ubushikiranganje bw'umutekano. Nimwe kandi abahinga ba ONU muri raporo yabo yakozwe mu mwaka w'2010 berekanye ko hari haguzwe inkoho 40,000 zaguriwe mu gihugu ca Malaysia. Izo nkoho ngo zahabwa aba FDLR mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, nabo bagatanga ubutari. Ico gikorwa ngo kikaba cari mu minwe ya General Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza ry'u Burundi. Igihe izo nkoho zishika ku kibuga c'indege ca Bujumbura, RPA yari yarerekanye ingene zaci zijanwa ku kirimba ca Perezida Nkurunziza. Amashiramwe yigenga nayo ntako atakoza semerera asaba ubutungane kuri Ernest Manirumva, ariko ibihangange ntivyigeze bihamagarwa mu butungane. Ngo none abavuzwe ko bakoze iryo bara ubu bageze he ko batahanywe? Niko abategetse urupfu rwa Manirumva n'abarongoye igandagurwa ryiwe bari bakomeye cyane, bari ntakorwa ko zijugumiza igihugu, ariko inyuma y'imyaka 15 abatari bake barahuye n'ibitangaje. Ico gihe Perezida Nkurunziza niwe yararongoye igihugu aho Manirumva yicwa kuva mu mwaka w'2009 gushika afe mu mwaka w'2020. Perezida Nkurunziza ntiyigeze acisha mu kanwa izina Manirumva. Nkurunziza ntiyigeze abaza ibijanye n'iryo gandagurwa be n'impamvu atacu yakoze kuri kumenyekane. Have yasanda bagiturumbuka muri ruheshi umwaka w'2020, imyaka 11 inyuma ya Manirumva. General Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza ry'u Burundi ico gihe. Uyu we yavuzwe nk'uwagize uruhara ntangere mu igandagurwa rya Ernest Manirumva, nawe yagandaguwe muri Myandagaro umwaka w'2015, imyaka 6 inyuma ya Manirumva. General Bunyoni Alain Guillaume yari umushikiranganje w'umutekano, ngo niwe yagura ibigwanisho bitashika mu bubiko. Ntiyigeze ahamagarwa mu butungane, ariko afatwa nk'umwe mu bari kwisonga ry'igandagurwa rya Manirumva, nawe akaba amaze umwaka mu munyororo. General Gervais Nderakobuca yari cegera cy'umukuru w'igipolisi, nawe izina ryo ryaravuzwe kuva mu nteguro gushika mwishirwa mu ngiro ry'igandagurwa rya Manirumva. Ntarigera abazwa uruhagarara. Bavugwa bishe Manirumva niwe muri kino gihe ari mu mabanga yo hejuru mu gihugu, ubu ni umushikiranganje wa mbere.
hazimwo kandi Colonel David Nikiza yatwaye igipolisi mu karere k'Uburengero. Uwo niwe yanasohoye Ernest Manirumva mu rugo amufashe mu gihe yaragiye kwicwa. Ubu ntituzi yo Colonel Nikiza ageze nta kivugwa. Hazamwo Colonel Desire Uwamahoro yarongoye Jimiri yanavuzwe mu mabatagira uko angana, ubu nawe ageze mwibohera Ingozi. Hakazamwo Generali Harbert Bisanganya yari icegera ca David Nikiza, ubu akaba ari icegera c'umukuru w'iperereza mu Burundi. Hakazamwo kandi Colonel Godefroid Barampanze yatwara igipolisi mu gisagara ca Bujumbura, ubu nawe yageze ntihazwi. Ibihangange bitatu vyategetse urupfu rwa Manirumva, bibiri vyarapfuye ngo kimwe kirapfunzwe. Iyi si nta muhinga wayo twoshaka tugatekereza, burya Imana irumva amarira y'inzira karengane. Benshi rero mu mashiramwe haranira agateka kazina muntu n'abandi bakaba bagisemerera basaba ubutungane kwigandagurwa rya Ernest Manirumva. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzocekanwa nadushikiriza, usangize bagenza ano makuru aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngamo gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhoza TV Imana bahezagire.